basinziriye gute? Urashobora gusanga abakozi b'Imana bari mu mirimo y'Imana ariko bataribereye maso. Ugaca usanga umuririmbyi araririmba ku munwa ariko atabereye maso. Kuba maso rero n'uburyo maso uburyo bubiri. Hari kuba maso uburyo bw'umubiri, hakaba no kuba maso mu buryo bw'imwemo. Rero kuba maso mu buryo bw'umubiri biragahera kuko ubona ivy'amaso akubwira, ariko kuba maso mu buryo bw'imwemo bigutuma usenga cyane kugira ngo ubone umusaruro. Yesu yabwiye intumwa ati ntimwarushe muba maso. Burya iyo baza kuba maso zijya ntumwa zari gusenga zikabona ihishurirwa ibyo Yesu agira abone. Nuko igituma rero navuze ko tugomba kuganira ku ijambo ryo kuba maso. Turabaramukije mwebwe mwese abanywanyi canke abakunzi ba Gisha TV aho muherereye ku mpera zine z'isi mukunda gukurikirana ibiganiro tubashikiriza kuri Gisha TV. Twongeye kubaramutsa ubugira kandi aho kuri uyu muhingamo udasanzwe twateye iteka ryo kugendera umukozi w'Imana umupasiteri Jeremy asanzwe arongoye ishengero rya Pentecost ini muri Kenya Nairobi. Ntitwobivuga ko vyinshi araza kuvyivugira ndetse muraza kuvyumva. Hama tukaba dusaba wewe utarakora subscribe ko ikora, twongera tugusaba gukora j'aime no gukora partage kugira ngo usangize benshi ubutumwa bwiza canke ibi biyago vyiza tugomba tugiranire na Pastor Jeremy. Hama Pastor Jeremy reka tugusabe uramutse abanwanyi bacu bakuri Gisha TV. Ego mwese ndabaramukije kandi ndabipfuriza umuhinga mu mwiza kuko tugeze mu masaha 7:00 n'umuhinga mu mwiza. Hamwe n'ivyo rero nanezerewe kubona Gisha TV yatugendeye hano. Imana ibaho umugisha nuko mwumva amahoro kandi mumve muguwe neza munezerewe kumwanya tuza kumarana ngaha kaze. Ego murakoze cyane. Hama nkuko twavyumvise muri abapasteri, ego reka ushire ikiganiro cacu mu maboko y'Imana. Murakoze. Reka dusenge. Turagushimiye Mana uhoraho, Mana y'ubuntu, Mana nyine imbabazi. Tukuretse aba bana bawe cyangwa ubwoko bwawe, urabazigama ubazitirire kandi ubahe gukora ino mirimo nubwira n'ubwitange bwishi kuko urabana nabo kandi bagire neza. Umwanya wose tumara ngaha utugire neza, uduhunde muhemo w'ubushobozi. Urakozgira neza muri byose mu izina ryawe ryera. Amen. Amen. Murakoze cyane. Hama Pastor Jeremy turanezerewe cyane no kuba mwaduhaye ikaze, kuba mwatwakiriye neza nkuko biratunezereye cyane. Hama hari abakuzi turiko turanakwihweza tubona uri umuntu twokwita ahumuye. Sivyo none. Hari rero abantu bakuzi nkabo muwa mwarabaye inshuti kera, ino musi bagomba basubire bakubonere kuri Gisha TV, woshobora kwidondora ukababwira ati Pastor Jeremy no musini. Hari n'abandi batanaze imbere ko ino musi uri pastor baba bazi Jeremy byonyene gusa. Okay, murakoze cyane. Reka maze ndabidondore. Ndi Umurundi nabaye Bujumbura keshi ariko navukiye Igitega. Rero hamwe n'ivyo birashoboka bari mu Amerika mu bice bitandukanye bakaba batazi ko ni pastor ndamaze igihe kitari gito. Rero narisanzwe nkora ibikorwa by'Imana muri Pentecost ini. Aha Nairobi ndibaza yuko tugiye gukora ivyo bikorwa mu minsi ya vuba kuko nshitse muri kino gihugu ca Kenya haciye ibihe bike cyane. Ndi umusangwa ngaha wa kera kuko naratanguje ibikorwa Kakuma, ndakora ibikorwa by'Imana. Hanyuma Kakuma mu 2009 nari Kakuma nariko ndakora ibikorwa by'Imana mu rusengero. Hama mvaho maze kubw'ubuntu bw'Imana nja muri South Sudan. Cyari igihugu kigoye kimeze nabi. Ndacinjiramo mu buntu butangaje bw'Imana kuko nta karanga muntu nari mfise nta kintu na kimwe. Hama ndinjirayo ico nakoze naho ndashika hagoye bica abantu ariko Imana irandinda iranzigama nanzitirira. Hamwe n'ivyo rero ndi umupasteri nese nkora muri South Sudan naha muri Kenya ndahakorera. Tukaba dufise siege nkuru iri Nairobi. Ngaha naho tukaba twibaza ko tugiye gutanguza ibindi bikorwa byo abavuga ururimi rumwe kuko hari igihe tuba dukeneye impuguro mu rurimi rwacu atari mu Giswahili gusa. Tukaba dukeneye mu rurimi rwacu kugira ngo byinjire no mu mitima. Nuko murakoze, Imana ibaho umugisha. Ego murakoze cyane no kuri
mwarahezagiwe. Hama Pastor Jeremy tubabaze mu mwakiriye agakiza ryari canke mu bamwavutse mukorera Imana? Ego murakoze, Imana ibaha umugisha. Jewe navutse ntakijijwe, navutse mu nzu y'abaraguza, mu nzu y'ababandwa, ndetse n'ivyo mama wanje mutoyi yarapfumura urabona ko naha yashatse kuzana ibintu byo gupfumura kuri jewe. Aha ariko kubwo imhema maze kungendera anyereka ko hatari uburozi, ni nayo mpamvu naciye mfata ingingo yo gufata umwami wacu Yesu Kristo. Ndamaze imyaka 24 nakiriye agakiza. Rero iyo myaka 24 ntabwo nigeze shira hasi, narakomeje. Ariko ndibuka ahantu nagiye mu masengesho, natonda misi yose 11 nabwiye Imana nti Imana umpe kuzogukorera gushika gupfa. Nuko murakoze cyane. Ego hama Pastor Jeremy turumva mumaze igihe kirekire mu gakiza, muramaze imyaka 24 nkuko mwavyivugiye. Ese Pastor Jeremy yo bari umupapa canke muri ibyo bihe byose bakiri umusore bimeze gute? Duha umuco. Urakoze cyane. Je ndi mutama ndetse nitwa sokuru. Iyo ugiye mu Burundi ukagenda mu isoko nkuru ya Bujumbura uti ndangira sogo, bahita bantora. Waja Uganda uti ndashaka sogo, baca bantora. Waja muri South Sudan uti ndashaka sogo, bahita bantora. Wagenda Dubai uti ndashaka umuntu witwa sogo, baguha nimero yiwanje, bakaguha n'ifoto yiwanje. Ndi umupapa nubatse, mfise abana batandatu. Abana batandatu, umuhungu wa mbere arakuze n'umugabo yabotunganya ubwanwa bo n'umugore umwe. Mu byo bihugu byose nagiye nta wundi mugore nigeze nshaka, numwe gusa, kuko nazibigwa n'ijambo ry'Imana. Hanyuma ikindi kintu umbajije ngo none aho hose nagenda nakorera Imana. Nagenda kuraba ibyo shobora gutunga umuryango, ariko ndi mu Mana kandi ngaca nkorera Imana. Ego murakoze cyane. Murakoze cyane. None Pastor Jeremy muba mwakiriye umuhamagaro wo kuba umupasiteri ryari? Okay, je mfise umwana umwe niho bampezagira ubwari. Mfise umwana umwe w'umuhungu. Ndabikoreramwo hama ndakora, ariko muri jewe nkaguma numva keshi niko ndakorera Imana. Nkaja muri Kongo mwibuye muri Kongo nkamara yindwi. Tukaba turi mu masengesho. Nkavayo nkabwira n'Imana nti ndagomba ninshika ku mupaka uyerekane. Narashika no ku mupaka Imana yayerekanye. Haca haza umuntu ati Imana yambwiye ko udafise amafaranga yo kujaboka ku mupaka. Abo gasanga umukongomana ntazi $30, 30, 20 cyangwa 10. Yego. Hamaro nkaca ndonka kuja ku mupaka kagenda. Je umuhamagara no kuvuga ko igihe ndawakira neza gukora Imana ngenda nifise umwana. Ego murakoze cyane. Hama Pastor Jeremy nkuko mwabitubwiye tugishika hano, mwatubwiye ko mushaka kuganiriza cyangwa mushaka gutanga ubutumwa ku kintu kijanye no kuba maso. Ego none nko muri kino gihe niki cyatumye wiyumvira kumva yuko wobwira abantu babe maso? Niki kintu waravye canke nirihe hishurwa wagize kugira ngo wumve ino musi abakunzi bacu bakuri Gisha TV ndetse n'abandi bose bazoshikirwa ni message yuko boba maso? Urakoze, Imana ikumugisha. Nukuri ndashimye kubona ugwaruka nkamwebwe muza kumugendera ndi mutamashaje. Nukuri ndanezerewe cyane. Ego. Ijambo kuba maso ni ijambo rikomeye, ndetse nimbura umukirisu rigutera kurindana mu mutima. Uko reka nkubwire igihe Imana izoza kudutora tutabaye maso izodusiga. Reka mbigusobanurire. Iryo jambo ni jambo rikomeye, ni jambo iyo turiko turaraba abantu benshi barasinziriye. Basinziriye gute? Urashobora gusanga abakozi b'Imana bari mu mirimo y'Imana ariko bataribereye maso. Ugaca usanga umuririmbyi araririmba ku munwa ariko atabereye maso. Kuba maso rero n'uburyo maso uburyo bubiri. Hari kuba maso uburyo bw'umubiri, hakaba no kuba maso mu buryo bw'imhemu. Rero kuba maso mu buryo bw'umubiri biragahera kuko ubona ivy'amaso akubwira, ariko kuba maso mu buryo bw'imhemu bigutuma usenga cyane kugira ngo ubone umusaruro. Yesu yabwiye intumwa ati ntimwarushe muba maso. Burya iyo baza kuba maso zijya ntumwa zari gusenga zikabona ihishurirwa ibyo Yesu agira abone. Nuko igituma rero navuze
ko tugomba kuganira ku ijambo ryo kuba maso nuko iyo turiko tura muri Bibiliya mu vyahishuwe Yohana igice cya 3 harakubwira ngo gira ube maso ukomeze ibigira bipfe. Ivyo bigwigwa umukirisitu. Ikindi kintu kigaruka muri Luka 12 umurongo wa 10:35 havuga ngo ushaka twahasoma haratubwira ko tubaye maso no kuvuga ko Yesu azoza tumwakire. Iryo jambo twagize ko mu gitondo twazutse gusenga ahantu turagiga ko mu gitondo iyo twaba maso Yesu azoza nadodora tumwugurure hama abone kugira gute kwinjira mu mitima yacu hama tumwakire tuneze ture maso. Rero abantu benshi kino gihe barasinziriye ku buryo igituma basinziriye basenga berekwa iby'uburyo bw'amafaranga gusa kandi n'ubwabo gusa ariko ntiberekwa uburyo bwo muri mpemu uko uburyo bwo muri mpemu bukiza benshi. Impamvu reka nkwereke nitubera amaso igihugu cacu kubw'amasengesho cokira nitubera amaso igihugu turimo cya Kenya kubw'amasengesho cokira. Rero bakanura amaso y'umubiri ariko ntibakanura amaso y'imhemu. Ukuvuga mu maso y'imhemu barasinziriye kandi ayo maso y'imhemu rero igihe basinziriye bica byinshi ariko igihe tugiye kuba maso dukomeza imirimo y'Imana n'ibihugu byacu bigakomera. Ikindi kintu icyo nashatse kukivuga ko cyane no kuvuga ko nituba maso ubanza urabe kuba maso ikintu bizana nituba maso umukirisitu igihugu ntawe uzokigambanira. No kuvuga hari gihe kuko nsanga nkora n'abanyarwanda kesha igihe saga navuze ikinyarwanda muze murambabarira nituba maso no kuvuga ko abazotushinga ikigega muri leta ikigega muri leta no kuvuga tugasanga ubaye ministre cyangwa ugasanga bamushikiranganje wo kwivuna basi uri maso no kuvuga nta kosa na rimwe uzokorera aho hantu kuko uzorongorwa na mpemu w'Imana kuko uri maso bituma umurimo hagarika neza. Iyo turiko turaba Yosefu yari maso arasenga bituma igihugu kwa Farao yarwa kabiri akirongora neza bituma ashobora kujera ubutunzi abantu bafungura neza. Nuko nje tuvuga nego. Hama hari cyo baruvuze ngo abantu ngo bakomeza amaso y'umubiri bakareka gukomeza amaso y'imhemu. Si turari gusanga abantu badatahura amaso y'umubiri amaso y'imhemu. Ni rero tandukano riri hagati y'amaso y'umubiri n'amaso y'imhemu. Okay, urakoze Imana igumugisha ariko abana nkamwe ukora mubazi bazo nk'ivyo biraryohera cyane biraryohera. Iyo ugira amaso y'imhemu n'ay'umubiri biratandukanye. No kuvuga ko nk'ubu reka nkwereke akarore aha mu mufuko mfise amahera 200 akarorero aya mafaranga 200 ifise ndiyashira mu mufuko. Rero ko ndiyashize mu mufuko ndateze neza kubwo kwizera no kubera amaso umurimo w'Imana ko ayashobora kugenda kuyapanga kw'inzu yo gukora umurimo w'Imana. Turiko turavyumvikanamo kubera ndi maso ndashobora kuvuga nti mu kwizera ndizera ko aya mabanki yose aya mazu yose bafite amafaranga. Jewe rero ngiye kuvugana n'ubunye n'ubutaka hama mu kwizera aya 200 araza kugwira hanyuma mbone gupangiza ho gukora imirimo y'Imana kandi mu kwizera kuko mbere y'amaso imirimo y'Imana ndizera yuko nzobona umusaruro kandi Imana izobona umusaruro nuko Imana bahumugisha. Buze ngo ukwizera urashobora kwizera ko amafaranga 200 sirtu nko ku bantu bari mu gihugu cy'iwacu cy'u Burundi amafaranga 200 na amafaranga ngira ngo nka 500 y'amarundi. Kumva rero yuko ayo 200 y'amakenya 500 mu marundi ashobora gupanga inzu kandi tuzi yuko sirtu nko muri kino gihugu nyene no kubivugiramo ari igihugu kiba kigoye cyane ku bintu byo gupanga nk'amazu ukacuvuga ati rero byose biterwa niki no kwizera. None ushobora kutubwira gato cyane ku kintu kijanye no kwizera sirtu nko ku bantu usanga badafise nko kwizera canke badatahura kwizera. Ukwizera reka nkubwire nja kubaka urugo rwaje nta mwana twari dufise ariko kandi nja kubaka urugo rwaje nta mafaranga nari ifise ariko ndavuga nti ubu rero ngiye kubaka urugo rwaje ndavuga nti Imana uzumpa amafaranga kugira ngo urugo rwaje rugende neza mbishira mu kwizera ko bwa mbere ngiye kuronka umwana kuko urya mugore sinanzi ko abyara ariko kubwo kwizera ndavuga nti genda gutwaye turiko turumvikana bahara n'utwege birakomeye ndabwira ni kubwo kwizera uwo mugore namutwaye tuzobana kandi tuvyara abana
kandi utere tuje imbere. Rero ufata kwa kwizera no kubera amaso urugo rwaje. Urumva ibi bintu? Fata kwa kwizera no kubera amaso urugo rwaje. Mbona ko ngiye kuronka abana kandi mbona ko ejo hazaza abana baze nzicara bagashobora kugira ico bashikanyeko. Ubu rero ndategereje kandi ndizeye kandi kubera amaso umuryango n'urugo n'ishengero. Kuko ishengero nyamukuru niryo muntu. Igihe nabaye maso ngo nizere nsengere urugo rwaje iryo shengero ryaje ejo hazaza sinzoyobora ishengero urugo rwanje rwasenyutse. Kuvuga ko ngomba kubanza kwizera nkabera amaso urugo rwaje hama ibyo birangije nkaja kuyobora iryo shengero ariko urugo rwanje rumeze neza. Nuko murakoze. Muri make roshetse kutubwira yuko ukwizera no kuba maso ari ibintu bigenda bijanye. Biri kumwe. Murakoze cyane. None hagati aho pastor twashaka tubabaje mu buzima bwa misi yose nko muri no misi mwingana Nairobi mwanzwe mukora iki apare ko murabungera bishengero. Okay, murakoze cyane. Novuga yuko muri no misi turi ngaho kubw'ibikorwa twakoze kuko ngomba kugira ko mu Burundi maze kurekura amafaranga menshi mu kubaka amashengero mu guterera abantu mu mashengero ibyo nkamwe n'ibyo. Rero kubw'ibikorwa twakoze tugenda tujya ubuntu bw'Imana. Uti mbega tworya ubwo buntu bw'Imana gute? Reka mubwire. Turi ngaha muri Kenya ahantu hose turi hari abantu b'Imana kandi tubayeho kubera abo bantu b'Imana. Nkubwiye nti jewe ndafise ikiga cy'amafaranga nimbuye nta kihari ariko kubw'imirimo twakoze Bibiliya itubwira ngo umukozi w'Imana ntaziba cyane ngo asegerereze ko kirazira je kugusega ahubwo jewe ndagusapotinga tuko turumvikana. Nubu ndashobora kubwira nti henda guhamahera bisi kugira ngo wiyunguruze. Rero iyo nguhaye sinza kumenya uburyo agarutse tuko turumvikana. Uburyo aza kugaruka simbuzi kuko hariho ibintu byinshi twagiye dukora dusanga haje umuntu gendura kuri mpesa ndakuruje ibihumbi 10 washaka tunapanze n'amazu ayo mazu dupanze nta bantu bari hanze twe dufise ariko ngo mubwire kubw'imirimo twagiye dukora abantu bose bagiye bagenda abantu base mu bihugu bitandukanye uravuga ati ejo nzakurihira inzu. Urumva? Nuko rero uko ni ku bintu bimeze. Hama imirimo ya misi yose dushobora kuba dukora Bibiliya nitubwira ngo udakora ntakarye. Jewe usanzwe n'umucuruzi kuko iyo tuko turabana Aburahamu yari umucuruzi. Aburahamu yari umutunzi zizo sanzwe n'umucuruzi. Je nta kintu kimwe ntaze gucuruza. Uwambwira uti nemporute ibintu Dubai nkora kuri telefone imwe ibintu byinshi ndatelefona nkabohereza amafaranga hama bakandugikira nkabitora. Wambwira uti nduyu uno mu Bushinwa mbafise y'abantu hose ndoheza mu Bushinwa amafaranga hama bakandukira iyo mari. Bo kubwo kwizana ushobora kuvuga ati none umutahe uyu kukurahe. Iyo abantu bakubonamo ubuntu bw'Imana kandi ukaba ufise ubwizigirwa nta utagwa amafaranga kandi ukayishura. Nuko niko bimeze. None pastor hagati aho uko watwumvise bagiye muri Sudani waragiye muri Dubai uri ngaha anye muri Kenya mu Burundi se warabaye umuryango wawe uri mu Burundi cyane wowe uri Nairobi uri muri Sudani uri Mane guhumugisha cyane ari Mane guhezagiye ko macho kibazo. Jewe umuryango wanje uri ngaha muri Kenya abana 6 n'umugore abo turi abantu 7 naje 8 bo je umuryango wanje uri ngaha nta bari haze y'igihugu bari ngaha bari muri kino gihugu cyo ngaha. Mu Burundi mama yarapfuye na papa yarapfuye je navutse ndi nk'imfuvyi ariko sinimfuvyi ko mutera kuko mfise Yesu. Je rero papa yapfuye ndi umwana muto ariko naho yapfuye ndi umwana muto nizera ko hari umugabo w'abagabo. Je rero ndafise papa mu ijuru ndafise mama mu ijuru. Rero sintega ubwoba namwe nivyo umudamu araho n'abana 6 bose bari ngaha ndetse ejo cyane hazaza ntawe uzibira umugisha w'Imana. Imana yabwiye Aburahamu ati nzakurondora nk'umucanga mu kiyaga. Birashoboka ejo ugasanga madamu yibarutse undi mwana agira 7 n'umugisha ko sinzibira umugisha w'Imana kuko umwana wese avuka afise umugisha wiwe ubundi akavuka afise umugisha wiwe. Nuko Imana umugisha. Mwarahezaga tumba mwarahezaga kandi manishikare kubahezagira gose. Hama none ko tuzi nk'abantu
tubaye hano muri no Nairobi nkuko benshi bivuga sikinyegezwa ubuzima bwa hano buragoye kandi usanga kenshi na kenshi ama depense yino ari hejuru cyane birakorohera cyane ko wumva rimwe na rimwe urakora uradandaza ushatse nawe ukabyirekera ukigira gusenga birakorohera cyane kugira ngo ubeho n'uwo muryango ngaha muri Nairobi ntibitworohera ariko kubwo kwizera Imana ntibitworohera ariko kubwo kwizera Imana ahakuru nahubwiye no kwizera tukabera amaso uwo muryango tukabera amaso n'ubuhava dusohora mu nzu urabona ko mu nzu ubu urakenera amazi urakenera umunyu icyayi bishoboka umukozi ibintu nkamwe neza kandi ugasanga nk'umuyobozi utunga imiryango itandukanye urashobora gusanga umuntu agiye kugura urubanza avuga ati jewe nzamushira ku muyobozi nzamushira kwa pasteur akaza akaba ngaho ararya aranywa ubwo consommation yindi yiyongera ariko kuko iyo uri umubyeyi urakira kandi Imana ikabanika guhezagira nabwiye ko umwana avuka azana umugisha nurya muntu aje kuba ngaho iyo minsi cyangwa uko kwezi azazanye umugisha wiwe ego tumva mwaramaze kwakira ikintu gitandukanye nivyo kenshi urasanga abantu bakubwira ngo gutunga umuntu ngana Nairobi ikintu coroshe abandi nyene ugasanga nyene bariko baravyanka muri ubwo buryo nyene ariko turumva mwarahezagiwe hagati aho pastor tugarutse kuri ya teme yacu yo kuba maso uri kurihweza abantu bo muri no minsi uko bariko baritwara cyangwa uko bariko baragenda ese baba bari maso canke ubona nyene basa nabiryamiye turiko turaba muri kino gihe abantu no kuvuga bariryamiye kuko impamvu biryamiye reka ngikwereke kuko iyo tubera amaso ibihugu biba bigenda neza ariko uri kuraba ibihugu byose bifise ingorane urumva byose bifise ingorane rero no kuvuga ko abantu bakino gihe bariryamiye kuko iyi nimba tubaye maso tugasengera ujya mu president karatwara ibyo agomba gutwara agomba kuza kubisiguza abakozi b'Imana urumva rero abakozi b'Imana bariryamiye kandi nabo bantu bose bariryamiye rero bagomba kuba maso kugira ngo nidusengera igihugu cyacu president ibyo agomba gukora acavuga ibijanye n'ivy'Imana rero shatse kuvuga ati nko muri ya misi twari tubaye ngaha anye muri Nairobi bakatwugarira kamashengero uti iyo tuba maso ntizari kugenda kujya ndibaza iyo tuza kuba maso kuko iyo usomye bire harabikwereka ukwizera niko kwatumye Sara nk'umwana kandi nuko Aburahamu yarabaye maso kandi nuko Sara yarabaye maso agasenga none iyo utabaye maso ngo usengere urwo rugo rwawe umwakaruro nk'umugabo yatabaye maso ngo asengere urugo rwiwe gongwa bitewe na Satani kubera uwo mugabo yasinziriye Satani akinjira hama urugo rwe rugasenyuka rero iyo abakozi b'Imana baba maso ubwa mbere baca bagira kwizigirwa n'igihugu gasanga camugenye kuba president canke kurongore ikintu kanaka agacebera amaso cya kintu kanaka bwa butunzi aho bwagire kugwa hasi bugaca buja hejuru abanyagihugu tukaja dufungura neza tukabaho neza rero no kuvuga ko twaryamye kandi abantu benshi baryamye no kuvuga ko baririmbyi baryamye ikindi gikurikira abakozi b'Imana twaryamye ikindi naco no kuvuga ko ntitugisenga ngo dusiguze Imana gusiguza Imana mu buhe buryo mu gusiguza Imana gute iyo uri kuraraba muri Bibiliya umwami yacagera ati genda kwa bakamenye abapfumu ari banje bati genda kwa bakamenye basenga Imana hagaca haza rero umuntu akaza gusiguza Imana urya kamenye wo mupfumu bikanga ariko kamenye w'Imana agasenga agasiguza Imana ikamubwira amabanga nibigiyeko iyo uri kuraraba nk'uyu mukozi w'Imana twosoma ngaha muri Bibiliya nka Dawidi yagiye gusiguza Imana iramubwira rero natwe rero tugomba gusiguza Imana ntidupfe kwijyamira gutyo nyine gusa tugasiguza Imana tukabwira none Imana tubwire apana babandi ba kino gihe abura umugabo canka akabura umugore ngo reka ngende kujya avugishwa agatanga kuvugishwa ngo Imana imbwiye oya apana nkabiri ugafata amafungo utekeje uciye bugufu utingiye gusiguza Imana izokugendera kubwira ati yamara genzo kunuko ego aho nyene pastor hari ukuntu usanga muri kino gihe turimo usanga abantu bashobora ko baragwa bariko
bariko barasubira inyuma imitima yabo iriko iravunika bijanye no kuri ico kintu cyo kuvuga ngo abakozi b'Imana ukumva ngo Imana ngo ivuze ngo ejo uzoba wagiye muri Amerika ariko hakagera ukarindira ngene ugenda ugasanga uraceceye handi nyene no kuharota ntunaharote uvuga ati Imana kumbere yarabivuze ko nzobibona mu ndozi urumva ivyo bintu ugasanga biriko biragira iki biriko biravuna ese ivyo vyerekana yuko no musi Imana itakivuga canke iki kuko ni ibintu biri confused mino misi abantu benshi biriko birabatesha umutwe biriko biratuma abantu benshi babona ko menga Imana ntikivuga canke Imana nyene ari ukuntu yoba yarahindutse muri ubwo buryo nyene woshobora kuduha ku muco gato. Urakoze cyane Imana iguha umugisha. No kuvuga ko Imana ntiyahindutse abantu nitwe twahindutse kuko abantu turakandaguza. Imana rero bayifashe nk'umuhwi barakandaguza menga n'umuhwi. Imana igenda bukebuke. Rero uwagira ihishurwa ngo Imana ngiye kuzoja muri Amerika si mwijuru. Yego. Ahubwo twovuga tuti umva Imana izomperezo ryiza kuko muri Amerika si mwijuru. Muri Amerika abantu barapfa, muri Amerika abantu barakena, muri Amerika abantu bahura n'ibibazo bitandukanye. Erega nuko nyene baze bavuga ngo uzoja muri Amerika canke ngo mu kwezi next month uzofisa umuduga ugasanga ajya n'amasantima y'ibishobi ibijya n'ibishobisho baba n'ibishobisho biyumvira kwabo bantu kugira ngo abantu bababwire ibintu biryoshe kugira ngo mu rusengero urumva batagenda ariko ngo bankubwire Imana iravuga kandi Imana irashitse amasezerano nimba ufise isezerano ko Imana zo gutwara muri Amerika cyake nimba ufise isezerano ko Imana zo gutwara mu ntuze mu Bubirigi cyake izo gutwara mu Burundi uri mu Kenya izoha gutwara wewe ucukora gusa ja ku mavusenga Imana ubwira uti Imana ndagomba isezerano mfitiye urisohoze utagera kubwira bariya bakamenye ega no mu Mana hasigayeho bakamenye ugasanga haje umuntu ngo Imana imbwiye ubwo ni bakamenye tuza usenga Imana wewe nyene wahawe muhemu ufise muhemu nimba warakijwe ufise muhemu iyo muhemu rero niyafata n'amasengesho na communication yiwawe iratuma iyo muhemu kugendera ikubwira ati mwananje genda uko akorekana guhakarorera jewe nashoboye gufata Imana ndabwira nti Imana jewe ndabona ko ibintu byase ngoma nje kugusiguza umbwire icyo ugomba nkora n'ibindi ndafata ingingo indwi z'imisigati ndavuga ntungiye kumara iminsi indwi mwibuye muri Kongo ndafata ndugara amatelefone ndayasiga mu muryango wanje hamafata ngenda muri Kongo ngiye muri Kongo ngenda mwibuye mara iminsi indwi itarashira nabwiye Imana ndagombuza n'umuntu atari wo kuri kumwe ngaho masengesho kugira ngo azambwire ibyaje haca hava umugore ibukavu urabona ndi buvira hari mu misozi rugora ahantu bitamwibuye maze y'iminsi indwi aca bibukavu araza aho narindi muri iryo buye nari umwe inzoka yaca ngaho nkarengana araza muri Kongo hari bibuye binini bisumba niyizo araza ahagarara hari akurura musozi abaza ubundi ngo bari hehe abaza umukongomani acha nza numva ramanutse musi yaje ngo kuju hangariye wenjako banagutafuta ni benjagu gani ndanibuka ko nagize communication n'Imana nti uza n'umuntu avuye kure nanje nje ndava muri iryo buye ndaduga nja hejuru ku musozi ni kuja mama kuja ni hapa ndabwira Imana nti ndagombora umibyaje uyo muntu acashika ngaho tukira mukajya gusa arambwiye ibintu byose Imana urakoze tugende mu masengesho handi uko muri Kongo haba amasengesho atandukanye mwibuye aho mu misozi tuva aho hantu tugenda aho mwibuye aho handi hari abandi bantu benshi tugishikaho umwaca abwira ngo Imana imbwiye ko amafungo yawe y'iminsi indwi aheze aho ngeze mu minsi 5 ntaraharya n'ingingi imwe mu musigati Imana imbwiye ko iminsi 5 yawe itaranashira umanuke nkaje mvuga ati Imana ndagushima ubwo nyene ndiko nditegura Imana ikishura undi muntu Imana imbwiye kudagira urufangana na rumwe kuja gutsa ku mupaka aho nariko nitega kugenda n'amaguru kuva muri Kongo gushika Burundi aho nari kwagenda nk'umunsi n'inusu nari ndahavuye 3:00 aho nari gushika saa 12 canke saa 1 hama sinzi ko bari kunyemera kubw'Imana nari kujabuka hama ubwo nyene hajya ndiko nambara ibirato
wa muntu aheje kubivuga uko nyene ubundi ati Imana imbwiye ngo ndaguhe amafaranga kujabutsa zamaraza $7 idolari ndura amafaranga menshi ubwo ndayavunjije harenga ku $1 ndagenda shitse mu Burundi cyantora ya $1 sigaye umukecuru madamu wanje ehegene uvunje nawe usume hamarashaje muri ville aravunja arasoma ariko urumva aho hose nariko ndakomoza amasezerano Imana ifitiye ubwo nyene ngiko ndakomoza nca ndavaga nshitse aho muri ville ngoma ndakubwira ukuri iyi Imana ivuze irashitse amasezerano kandi agasohoka ubwo naranguye kuko narangura impuzu za imitumba zo mwibaro nafashe impuzu ya mbere gucya nyikoramo ndayikuramo amaero ndayikozemo baro ngize gutya saga ni meshi cyashira mu mufuko shize mu mufuko icyakoze niki nafashe bya bihumbi narisigaranye ngaho cyandeba ndaruguza nti nawe gene umwifana ubwo ncandigira cyafata bisi cyanditahiye nitahiye ngeze mu rugo madame gose kuje nibiki Imana irasohoza amasezerano nibiki Imana isohoza amasezerano ubwo ntangira gute cyandicara ngaho ndatuza abona ndaryame ndatuje ubwo rero ndyamye ntuje ndamubwira nti sumisha ryo fisi ibindi tuzabivuga nejo hama rero no kubera akajambo keza kadashobora kugumama ndamubwira nti maze Imana yangira ubuntu natuye amahera abone ndazingure gutya aratangara ubwo Imana isohoza amasezerano cyo muri izo nzira umva amahera wakuye mu myenda wa nakuye mu myenda yizo zo munane ko ndacuruza uko riko byagenze kubwo kwizera ucurabona nyine ko Imana isohoza amasezerano irasohoza amasezerano utiraje kuyikandaguza ngo Mana mbwira nagiye kwibutsa ntiwibuka amasezerano mfitiye kuko jewe ntakuze mfise papa ariko nani mfise mama nako mukecuru adutunze turifise abana 6 ntiwibuka amasezerano mfitiye usohoreza amasezerano kugira ngo ipraseri Bujumbura ubwo rero cambana kuyabona hahanje nza kuhagura nuko niko byaje umva ni Imana yikoreye kabisa murakoze cyane kuri intahe muhaye abandi ndibaza je yanamfashije ndibaza nabandi byukuri baraza gufasha murakoze cyane hama none tubabajije kuma amashengero iyo shengero yanyu musanzwe umurongo wa Pentecost nko muri kino gihe cyitwa kari ca corona iki biraborohera cyane gukorera Imana cyane kugira ngo mube maso no kugira ngo abantu bashishikare kuguma bari ku Mana cyangwa bashishikare ko bari maso urakoze cyane Imana iguha umugisha nakubwiye ko ubwa mbere tutabaye maso irya mbere ryo munzu ryogwa ko nishengero rya mbere ryo munzu rero biratworohera kuko ubwa mbere turibatisha amasengesho n'amafungo ubundi naha kino gihe nshobora kugasandika ndanywa kayi cyesho usanga ndi mu gitanda cyane ndihe nafasha amafungo estomac kanduka nkayivuga nitekereza biratworohera kuko ngoma nkubwire si kurya guhagarara imbere ariko ahakuru n'ukuri pfuka mu karisengera ukarifatana n'amasengesho rero ngoma ndakubwira akantu kamwe hariho umuntu mu rusengero mu Burundi uwo muntu mu Burundi ntiyigera amenyekana ariko we yamenyuma ku ntebe ariko arasenga bazimana asengera abakozi masengero urusengero rw'Imana hama haza kuboneka message imwe iyo message iraza izanye umuntu avuye ko aravuga ati umukozi wanje agira apfe bararonderaho mu rusengero umukozi w'Imana hari basanga bose barakomeye ariko bahera ku bantu bose bicariye basanga hari umukecuru agwaye aremvye bagiye kumuraba Imana ikiratanga nuyo nyene baramusengera barabwira Imana ati Imana turagusavye uyu muntu ntagende ariko bamenya ko yahora asengera ishengero Imana imushingira intego ko yari umukozi w'Imana urumva rero mu mana kubwira ubukozi w'Imana si no kurya guhagarara imbere gusa urya mukirisa ari nyuma apfukama kamareshi asengera itorero nta muyoboza mumenye nta n'umupasiteri nta n'umuntu n'umwe mumenye ariko Imana yo yiramushingira intahe ngoma naye ndakubwire yuko nimba dufata amafungo tugasenga Imana tukabwira Imana ishengero rya Pentecost iriri ngaha muri Kenya ry'abanyakenya n'iriryo ry'abarundi tugiye gutanguza hano ndizera ko by'ukuri Imana izobije imbere kandi bikagera neza kuko nakubwiye ko mfise amahera 200 aya kubwo kwizera ndabihana
ngoma nakubwire yuko amafaranga azokoroka. Reka mubwira kandi kantu kamwe. Yego. Mu minsi yahera turiko turakora muri Sudani habuze amafaranga atangwa mu rushengero, habura n'ibikorwa by'Imana bira ayo kuri urushengero n'umuntu arabura. Mfata umunsi umwe nja ku musozi, hari imisozi arimo inzoka n'ibindi, ndasenga mara imisi 2 niyiriza ubusa ndi kuri umusozi. Inzoka irarera ndikubita inkoni, ahaba hashize umusaraba cyangwa umusaraba ndagukubita mu kwizera yazoka kiragenda. Turasenga ndasenga nari umwe ndavuga nti sishobora kuva imbere yawe udakoze igitangaza hajya mu rusengero. Inyuma y'ukwezi bari basigaye baharura $1,000, bari basigaye baharura $2,200, ibyuma by'ibihumbi n'ibindi biragwa. Umva kubwo kwizera rero ngoma ndakubwire nubwo mfise amafaranga 200, kubwo kwizera ndizera mugabo simvuga ko ari yo mfise yonyene gusa, ariko kubwo kwizera ndahamya ko umurimo wose ngiye gutanguza ko Imana izokwerekana. Higeje nagiye kuraba Prasera harya igaragara, mfise amafaranga makeyi, nifise nk'ibihumbi 5 cyangwa 4,000, urumva ko atari make cyane. Ariko Prasera tujya kuvugana urura tukibwira amasezerano, ariko sifise amamiliyoni azonsaba, ariko kubwo kwizera ntarinze kudodora he na he ndibaza bizogera neza. Ego murakoze Imana. Turumva ego murakoze cyane no kuri turanezerewe cyane no kuri bino bishinga naye muri ko muraduha. Ndumva n'ibishinga naye biremesha imitima y'abantu. Ego hamagira akajambo kamwe dusozera washobora kubwira abanywanyi bacu bo kuri Gisha TV. Ego abanywanyi bacu bo kuri Gisha TV kwanza manje kwishimira ko yanyiyumviriyeho ikaza kungendera. Ego ico no babwira no kuri ndababwiye ko nimwagumana ngo umutima w'urukundo ubwo kuza muragendera n'abantu bandi baba bari mu mihana babakozi b'Imana canke n'abandi bataba mukabaronda mukabatelefona no kuri Imana izobahezagira kandi Imana izobagirira neza. Urabona ko mugenda n'amaguru uwo mahazogera igihe muza muragenda n'imiduga yiwanyu. Reka mbabwire ikintu kimwe, burya umwana ntavuka atambuka, avuka agenda n'amaguru, avuka agenda yavura, avuka agenda afise ibibazo, ariko higeje usanga ari umwana atambuka akomeye. Namwe rero ubu muri ko muragenda mwavura, hirya yejo muzo abantu muhagarika amarande kuza n'imiduga yindi imeze neza. Amen. Nimucike intege, nimukomeze, ariko mukomeze mwizera kandi musenga, mubere maso uwo murimo wanyu kugira ngo ntiwamwe n'abantu, ahubwo ukundwe n'abantu baze barabatumako cyane. Murakoze Imana ibamugisha. Akandi kantu norangiriza ko nuko nariko ndababesha nari kubaza Imana, none nukuri nzobaza Imana hanyuma muyihangane hama cyane nkabarihera agatransport, ariko nditeze ko mu minsi iri imbere nzoshobora kubarihera agatransport ku munsi umwe wowe. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane no kuri ku biganiro mwaduhaye, ku buhamya budasanzwe, ndetse no kuri message ikomeye cyane yo kuba maso Imana ibacishijemo kugira ngo mushobore kubwira isi. Ego Imana ibahezagire. Hama tukaba turangije dushimira wewe bariko urakurikirana kino kiganiro cacu. Hama tukaba dusaba wewe ko uri kuragikurikirana ko ukora partage kugira ngo usangize n'uwundi mwene so canke iyindi nshuti yawe iri mu mihingo itandukanye kugira ngo nabo bumve ko ari gihe bakwiye kuba maso kugira ngo babere maso ubuzima bwabo kandi bongere babere maso ndetse n'ibikorwa ibyo ari byo byose. Murakoze cyane, Imana ibahezagire. Ego murakoze.